Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere, cyane cyane tukaza kwibanda ku biriko biravugwa mu ishamba rya Kibira, aho hamaze iminsi haba operasiyo zikomeye cyane, operasiyo zisiga zishe abatari bake, harimwo abasoda b'u Burundi, interahamwe ndetse n'abandi benshi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru tubazaniye muri uno mugoroba ntasanzwe. Twagerageje kuvugana n'uwarokotse ibitero byabaye mu Kibira, agira byinshi adutangariza kandi agira amabanga akomeye ashyira hanze nyuma y'uko we ubwiwe yiboneye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yishikira kuraba ibiriko biraba, aho yageze aho abasoda barokotse barwariye, agasiga atangaje amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, aho yavuze neza ko agomba gukora ibishoboka byose agahorera abasirikare biwe bamaze iminsi bicirwa mu Kibira, ariko nanone bikaba bigoye kubigeraho kuko na nyuma y'igitero cyabanje cyabereye mu Kibira, nanone leta y'u Burundi ikavuga ko ari inkuba yakubise abasoda b'u Burundi. Nyuma yaho Ndayishimiye nabwo yarahize avuga ko agomba guhora, aribyo byatumye ahita yongera gutegura vuba vuba ikindi gitero ku Rwanda, none bikaba byararangiye ku munsi wa kabiri ibintu bitamuhiriye kuko interahamwe ndetse n'abasirikare b'u Burundi baba 500 bishwe mu ijoro rimwe mu gihe kitageze no ku minota 30. Benshi nyine bavuga ko abaza gukora izo operasiyo mu Kibira ari abasirikare bahambaye cyane kandi bakomeye, bafise imyitozo ihambaye cyane n'ibigwanisho bikomeye ku buryo babasha kubona abo bariko barahangana, mu gihe abo bariko barahangana babo bataba babona. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko igisirikare cy'u Rwanda byanze bikunze ari cyo kiriko kirakora ibi bintu, kuko nico gifise ubwo buhinga kandi nicyo gifise igisirikare gikomeye mu karere, kandi bikaba binaboneka neza ko izo ntera hamwe n'ingabo z'u Burundi zamaze gukambika ku mupaka w'u Rwanda, atakindi zari zigamije uretse guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone nyakubahwa General Major Paul Kagame akaba yaravuze ko uzagerageza wese guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bazamusanga aho ari, aho yasobanuye ko ubutaka bw'u Rwanda ari buto cyane badashobora gukoreraho intambara. Iki akaba aricyo gisobanuye ibiriko biraba mu Kibira, aho abarwanyi benshi ba FDL ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari kwicwa ku bwinshi, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo yihore ku Rwanda, naho abatari bake babona ko adashobora kubigeraho. Murabikurikira mu idonedo ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi. Twaganiriye n'umusoda warokotse, aho avuga ko yaciwe amaguru ndetse akanasobanura ko ukuboko kumwe kutagikora, ariko akaba yirinze kugira byinshi atangaza kugira ngo ataza kumenyekana agahita agirirwa nabi n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nyuma y'ayo makuru azaba ariko aravugwa mu ishamba rya Kibira, turabaha n'indi nkuru ihambaye cyane kandi iteye ubwoba, yerekana ubusahuzi ndetse n'ubusuma buriko burakorwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Angeline Ndayishimiye ndetse n'umugabo we Evariste Ndayishimiye bariko barakora amabi atagira izina kandi bariko barahombesha igihugu ku rugero rukomeye cyane, kugeza aho igihugu cy'u Burundi kitakibasha kurangura ibikomoka kuri peteroli. Byose nyine bikaba byerekana ko byanze bikunze aho Perezida Neva agejeje igihugu cy'u Burundi ari habi cyane. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi batanguye kuvuga ko bagiye guhaguruka bakajya mu mabarabara, amaze bakamagana ubutegetsi bwiwe. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akari karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibyo twayaze n'umusoda w'u Burundi warokokeye mu Kibira, reka tubanze tubereke ubujura ndetse
n'ibyo CNDD-FDD ifatikanije na Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we bariko barakorera abarundi, aho ubu Uburundi buza mu bibanza bya mbere mu bihugu bikenye ku isi kandi bishonje ku isi. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha ko ubutegetsi ntaho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Dore ubujura bukomeye Perezida Ndayishimiye n'umugore we bari gukorera i Burundi. Perezida w'u Burundi Majoro General Ndayishimiye Evariste Batazira Neva n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye Ndayubaha nibo bari inyuma yo kuba Uburundi bukomeje guhungetwa mu bijanye n'ubukungu, aho by'umwihariko ubukungu bw'icyo gihugu bwaguye hasi ku buryo kidashobora no gutumiza hanze ibikomoka ku bitoro. Ibi byose akaba ari ibintu bibangamiye abarundi ku rugero rukomeye cyane. Umururumba no kwikubira byamaze kuba iturufu kuri Ndayishimiye n'agatsiko ke, aho badatinya kwikubira iby'abanyagihugu bato bato. Ubu noneho barakataje mu gucukura banki nkuru y'u Burundi BRB, aho bariko barayoramwo amafaranga atari makeya, kandi bikaba ari ibintu biri gusubiza inyuma igihugu c'u Burundi, ndetse bigatuma n'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero rutigeze rubaho n'igihe Uburundi bwari bwarafatiwe embargo. Ntago ifaranga ry'u Burundi rigeze ritakaza agaciro nk'uko bimeze ubu muri no minsi. Amakuru agera kuri nombonesha kure yacu aremeza ko Ndayishimiye n'umutambukanyi we bafashe banki nkuru y'u Burundi nk'isandugu yabo bwite, aho badasiba kohereza intumwa maze bakayiha agapapuro gategeka guverineri wa banki kubikuza amafaranga runaka, maze akayaha iyo ntumwa amake itahana aba ari ibihumbi 100 by'amadolari y'abanyamerika. Ku isoko ryemewe ry'ivunjisha, idolari rimwe ry'Amerika rivunjwa amafaranga 2,850 y'amarundi. Gusa kubera ikibazo c'ubukungu cyugarije iki gihugu, hari abandi bayacuruza mu buryo bwa magendu, aho idolari rivunjwa agera ku 7,200 y'amarundi. Ibi bivuze ko ku nshuro imwe Ndayishimiye n'umugore we babikuje ibihumbi 100 by'amadolari kuri banki, baba babikuje agera kuri miliyoni 245 z'amarundi mu gihe waba ukoresheje isoko ry'ivunjisha ryemewe. Ibi ariko siko bigenda ko iyi ntumwa ya Ndayishimiye n'umugore we iba yahawe amabwiriza yo kuvunjisha ku isoko ritemewe, aho bya bihumbi 100 by'amadolari bahabwa agera kuri miliyoni 720 z'amarundi. Ayo ni amafaranga atari makeya. Mu bujura bukomeye bahita bafata za miliyoni 240 bakuye muri banki bakayasubizayo, maze izindi miliyoni 435 zisigaye bakazishyira ku mufuko wabo. Imikorere nk'iyi ikaba yarahawe intebe kuva CNDD yafata ubutegetsi mu Burundi, kandi akaba ari ibintu bikomeje guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye n'agatsiko ke bakomeje gusahura Uburundi mu gihe igihugu cugarijwe n'ikibazo c'ubukungu, aho cafatiwe ibihano bitandukanye mu by'ubukungu. Muri make bahindutse ba ntibindeba, kuko bazi neza ko bo agafaranga bagafise kandi ko bakabona ku rugero rukomeye cyane. Impuguke mu by'ubukungu bemeza ko kubera ikibazo c'amadovize cyangwa se cy'amafaranga mvamakungu, ubu mu Burundi hasigaye hashobora kwifashishwa mu gihe kitarenze ibyumweru 2 mu gutumiza ibicuruzwa mu mahanga, ndetse bakaba benemeza ko rwose mu minsi iri imbere Uburundi butazaba bukibasha gutumiza ikintu kimwe hanze y'igihugu. Aho ibi biza byiyongera ku bindi bibazo Uburundi busanganywe byose bwashowemwo n'ubutegetsi bwa Neva, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ubutegetsi bushaka kugumya bupfukamye mu nda abarundi. Bitinde bitebuke Ndayishimiye azabona ingaruka z'ibi byose arimwo. Ibi byose ariko arabikora akongeraho n'intambara ariko arashaka gushotora ku gihugu cy'u Rwanda, intambara imaze kumutwara abasirikare batari bakeya kandi itaratangura. Akaba ariyo mpamvu abajenerali isinzi bavuga ko byanze bikunze
Ndayishimiye batamuhagaritse hakiri kare agomba guta igihugu c'u Burundi mu manga. Tugaruke kuri bwa butumwa twahawe n'umusoda w'u Burundi warokotse mu kibira, ariko akavuga ko ibiriko biraba mu kibira biteye ubwoba, kuko mu minota 30 gusa ingabo z'u Burundi hamwe n'interahamwe mu minota itarenze 30 abarenga 500 bari bamaze kwicwa, birangira batamenye n'ubishe ndetse batamenye n'aho aciye asubirayo. Ibyateye urujijo mu bari bari muri iryo shamba rya kibira ndetse mu bategetsi batandukanye mu gihugu c'u Burundi, aho muri no minsi ibibazo bibaye umurengera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba yabuze icyo akora ndetse n'icyo afata, nyuma yaho aboneye ko mu bariko barakorana nawe harimwo abari gutanga amakuru kandi yuzuye ku gihugu c'u Rwanda, bigatuma abasha guhomba abasirikare batari bakeya, aho benshi bemeza ko ibi bintu bishobora gusiga bikwegeye abarundi ndetse n'igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane, kuko Ndayishimiye ariko arashaka gutera u Rwanda, kandi benshi bakemeza ko atabushobozi na buke afise bwo kuba yarenga umutaru. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko ibarimo adashobora kugenda, bitashobora kwijyana, ahubwo ko ingaruka agiye kuzibona kandi zigiye kwiyongera. Umusoda w'u Burundi twabashije kuyaga nawe uraho ariko arakurikiranwa, aremeza neza ko Ndayishimiye yabasuye aho bagwariye, kuko ari benshi kandi bangiritse ku buryo bukomeye cyane, kuko bamwe nta maguru bafise n'amaboko, abandi basigaranye amaboko gusa, abandi barafise ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ariko bose bakaba bafise ikibazo ko no gukira bigoye, kuko batari ko baranitabwaho nk'uko bikwiye kugenda. Ndayishimiye yarabagendereye biriya bikimara kuba, naho abarundi batigeze bamenya ibyabaye. Yasize avuze amajambo akomeye, ariko amajambo yatonetse abasoda bakomeretse aho kugira ngo abubake. Impamvu abasoda babona ko Ndayishimiye yabatonetse nuko Ndayishimiye yavuze ko agomba gukora ibishoboka byose akihora ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe abasoda bari bari mu ishamba rya kibira bo babona neza ko ingabo zarwanye nabo rwose ari ingabo zidasanzwe, kandi ko ari ingabo zibarusha ubushobozi n'imbaraga n'ibigwanisho rutura, ibigwanisho bikora ku buryo ki umuntu abona uwo ashaka, ariko uri guhiga we ntabone uri kumuhiga. Ibi bikaba byo biri gutuma abasoda b'u Burundi ndetse n'interahamwe bapfa ku bwinshi. Akaba ariyo mpamvu abasoda bashavuye cyane bakimara kumva ko Ndayishimiye agifise umugambi wo kubandanya gutera igihugu cy'u Rwanda, mu gihe bo babona neza ko ahubwo nyabona yari akwiye gukora ibishoboka byose akegera mugenzi we General Major Paul Kagame akamusaba ikigongwe, amaze ibi bikahagarara, nyabone u Burundi n'u Rwanda bigasubira kuba ibihugu bigendanira, bitari ibyo ngo ingabo z'u Burundi zirashirira mu kibira cyangwa se abarundi bafate iya mbere bahagarike aka kabi kabishe kariko karakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo musoda twabashe kuyaga rwose wabonaga ko ananiwe cyane, kandi urabona neza ko yihebye atakibasha no gutekereza akazoza kiwe, nyuma yeho aciwe amaguru yombe, kandi akaba anabona neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butaba bwitwaritse ko, kandi bikaboneka neza ko no kupfa kwabo ntacyo bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu nyine afise ikibazo gikomeye cyane, akavuga ko rwose icyo asaba bagenzi be ari uko bakirinda kujya mu ntambara. Ndayishimiye ariko abashozamo, kuko benshi bazapfa n'abatazapfa bazahinduka ibimuga, kandi Ndayishimiye we ntacyo azabamarira, ahubwo nyabona azagumya kwirongera akanote kenshi kagumya kinjira mu mufuko wiwe. Ni byinshi twabashije kuganira, turi buze kugaruka ko makuru yacu hanyuma. Wica ubusabwa nta kindi ni ukubana natwe umwanya n'umwanya, kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.